Turabahaye bwakeye bakunzi b'isamirizi n'imboneshakure Burundi bwiza. Ubu turi igihe c'isaha 2:30 z'agatondo, tukaba turi mu ntara ya Gitega, komine Giheta, neza neza ku mutumba wa Bihororo, aho turiko tuganira n'abenegihugu baho ku kibazo kijanye n'amatongo. Twashoboye kuganira kuri ico kibazo, aho batubwiye ko amatongo y'aho hantu azimvye cane. Twavuganye baratubwira ko iparcelle ishobora kujamwo inzu, ibikoni, ndetse n'aho umuntu ashobora gukuburira, n'ashobora kwimba itoilette, ko hagurwa amafaranga ari hagati y'imiliyoni 3 na 4. Bigaca bituma bahagurisha ku bwinshi kugira bagende kwironderera mu zindi ntara hakizimbutse. Ariko ingaruka mbi ntizibura, kuko benshi baragenda gukorera muri izo ntara, ubuzima bukabagora, ugasanga bisaba ko baca amahera y'isuka canke bagakora ibindi bikorwa, maze bigatuma bamwe bamwe muri bo bananirwa. Bamaze kunanirwa bakiyumvira gusubira iyo baje bava, maze bamara kuhashika ibibazo bikaba vyinshi, kuko baba basize bagurishije urugo rwose. Ibibazo bimwe bimwe bigaragara ni nk'uko bacatangura kwiba, gukora ubusuma mu bundi buryo butandukanye, bigatuma umubano, umutekano bihungabana. Hari n'indi ngaruka mbi twashoboye kubwirwa n'umukuru w'umutumba w'aho hantu, aho yatubwiye ko ibibazo bitabuze. Abo bantu baza baje kuhagura bavuye mu zindi ntara, baza bafise imico itandukanye n'iy'ababa bahasanzwe, maze abenegihugu b'aho hantu bagaca bashaka kwigana inyifato y'abo bantu baje kuba kuri uyo mutumba. Bagaheza ugasanga bamwe bamwe muri izo ngaruka mbi bagiye batubwira, umukuru w'umutumba yashoboye kuzitudondagurira, nazo ni nk'izi: hari abaza bafise imibano mibi, hari abaza bafise ubwishime, akaboregwe n'ibindi, maze bigaca bituma abenegihugu nabo bo kuri uwo mutumba bagira inyifato nk'iyo. Ivyo bigaca bituma haba uguhungabana umutekano, ndetse hakaba no gutosekara kw'imibano. Ego, amakuru twashoboye gukura kuri uwo mutumba naho agarukiye, mukaba muyashikirijwe n'umumenyeshamakuru wanyu w'isamirizi na televiziyo Uburundi bwiza. Murakoze, tuzoba dusubiye.